muhaguruke amaboko y'Imana isumba byose. Imana aheze byose. Ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Imana ibazagire mwese bamugisha. Bivuze ngo ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Amen. Kandi niba umwami wacu Yesu Kristo yavuze aya majambo, tuzi ko ari amajambo ahoraho. N'amajambo ahoraho aturaba twese, atazoshira, azokwama. Aya majambo azokwama ari umugisha ku bazoyumva bose. Bivuze ngo ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Amen. Imana ibaze nuko urukundo ari urw'agaciro kanini cyane, nicyo cyatumye umwami Yesu avuga aya majambo. Ahubwo hano mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 13 ku murongo wa 34 haranditse ngo ndabaha icyagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze, abe ariko namwe mukundane. Amen. Nimwagirana urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ano majambo n'amajambo ahambaye cyane mu minsi turimo. Imana ihabwe icyubahiro. N'amajambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, intumwa zarayavuze ko, ba Paulo bayavuze ko, ba Petero bayavuze ko, n'amajambo ahambaye cyane. Kandi icompa natwe uyu munsi akaba umugabane wacu. Ahubwo muri Yohana wa mbere handitswe ngo
umuntu wese adakundana ntazi Imana ishimwe. Haranakomeje kure cyane ngo uwanka mwene se wundi ni umwicanyi. Ni ukuvuga ngo urukundo rurahambaye cyane. Pawulo avuze ngo urukundo, umuntu nawe ukora ibitangaza bidasanzwe akagira ukwizera kudasanzwe, akatanga n'ibyo atunze byose akabihabona, akatanga n'umubiri we ngo uturigwe, ariko ngo adafise urukundo byose byaba bibaye impfabusa. Imana ishimwe. Nuko ubutumwa bwiza twakiriye mu mitima, twabwakiriye kuko Imana yadukunze. Amen. Abo bose Imana yaturungikiye, yabaturungikiye kuko idukunda. Ibyo Imana yakoze byose yabikoreshejwe n'urukundo idukunda. Mwami Yesu yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, ku bw'urukundo adukunda. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Amen. Yaraje ngo apfe, ataje gushaka gupfa, ahubwo ashatse kwica ibibi by'abituye. Yaje kwica ibibi byacu, hama ahitamo gupfana nabyo kugira ngo adukize. Amen. Byose bikoreshejwe n'urukundo. Amen. Kandi Bibiliya ivuze ngo ibi ndabibabwiye kugira ngo mukundane, kuko urukundo nirwo ruzosozera ibikorwa byose by'Imana isumba byose. Byatanguye mu rukundo kandi bizoherera mu rukundo. Ab'Imana ikoresha bose mu byayo, niba ari abapasitori, niba ari abadiyaka, niba ari abaririmbyi, niba ari abacuraranzi, abo bose bakoreshwa n'Imana, babikorera mu rukundo. Amen. Niba ari abaje gusenga, baza gusenga mu rukundo. Atari ibyo bakoze byose inyuma yabo ni impfabusa. Pawulo ati ibyo mukora byose mukoreshwe n'urukundo, mubikorere mu rukundo. Umwami ahimbazwe. Kandi koko Imana idushoboze tubyumve neza. Mu minsi turimwo tubayeho womenga turi abantu ataco barico, ariko nubwo biri uko Imana iriko irakora akazi kayo nk'uko kanditswe mu mugeni wayo. Nta kiri kirahushamwo na kimwe. Oyaye, ibyo byose nk'uko byavuzwe mu ijambo ryayo niko bizogenda. Imana ishimwe. Reka ndabisubiremo. Nubwo womenga hari agacerere, nta bihuhuta bihinda byaje, nta bimenyetso n'ibitangaza byabonetse, gushika naho abantu bokwibesha bati nagiye gusengera muri eglise bazura bapfuye, ngira niyo iri mu mugeni. Nagiye gusengera muri eglise bagusabira inzu kararo yironse, wobona ariyo iri mu mugeni, womenga n'Imana yumva. Ariko Imana nikorera mu vyitanditse. Ibyo yanditse ko bizoriko biraba, bizoba ari ibyo nyene. Yesu yavukiye mu bwato bw'inka, kandi abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ntibamumenya, ku buryo yari yavutsemwo bwari buhuje n'ivyanditswe vyamenywe n'ab'Imana yatoranije bonyene. Abandi bari bamurindiriye ko akoroka ashunguruka azananye n'isizi ry'abamarayika riririmba aje ari Mesiya. Atariko vyavuzwe siko Imana yabikoze, byakozwe nk'uko Imana yari yarabivuze mu ijambo ryayo. Amen. Avukira mu bwato bw'inka, mu ruhongore rw'inka, abonwa n'abungere, abonwa n'abanyabwenge b'inyenyeri, ahantu hakengeretse hagayitse, ariko ko byari byavuzwe n'Imana, byari byo biri mu bugingo budashira. Byari byo bihambaye. Amen.
Imana ishimwe. Jean Baptiste ntaho muzosoma ngo asengera umuntu arwaye gripe arakira. Haramwaso ariko Bibiliya iti mu bavyawe n'abantu bose nta numwe amuruta, ariko umwe mu bwami bw'Imana aramuruta. Alors Imana ishimwe. Be mwagiye kuraba irenganire garega, mwagiye kuraba hanyuma umwami Yesu ati mu bantu bose baremwe munsi y'izuba arabasumba bose, kuko yabaye uzerekana Yesu Kristo yambaye umubiri. Ivyo na Frere Frank ntavyo yahawe, na Branham ntavyo yahawe, na Mose ntavyo yahawe, na Eliya yadapfuye ntavyo yahawe, na Elisa ntavyo yahawe, ariko umugabo witwa Yohani Batista, amen, yagiye mu ishamba maze imyaka 9 ahabwa kuramutsa guha bonjour Yesu Kristo, Imana yambaye umubiri. Yari umugabo adasanzwe, ntazi kubona umugabo aje kubwira Imana yambaye umubiri ati bonjour monsieur, ati bonjour, narinje ngumbatize. Undi yabihawe n'indi Imana yambaye umubiri ayijana muri Yorodani arayibatiza. Uwo mugabo arahambaye, ariko nyina n'uwariwe n'ihere ntiyamusengeye ngo akire. Ariko uyo mugabo akomeye ashobora gutemberana, yitwa umugenzi w'umukwe, ashobora gutemberana n'umukwe yambaye umubiri. Ivyo kuko ariko Imana yari yarabishinze, abatungu bazobitsitarako bamwita udahambaye kandi mu ijuru yitwa ukomeye. Amen. Amufatanya w'isezerano rya kera n'isezerano rishasha aba ikiraro. Amen. Yabaye ikiraro. Abe mu isezerano rya kera bambukirako bakinjira mu isezerano rishasha. Yari umugabo ahambaye cyane, ariko n'uwaragwaye ikivyimba ntiyakimenya. Yari umugabo batarabiye kuri ivyo bamurabire ngo ndijwi ry'usemerera, bamurabire kuvyo bamuvuzeko. Uko niko natwe uyu munsi itegurwa ryacu riko riraba en silence, bihuje n'ivyanditswe. Igikorwa ca nyuma caratangiye kandi kiriko kiragenda ku musozero wacu. Imana ibikora itekereje, nubwo gripe nitumusengera ngo akire. Sawa? Nta bimenyetso n'ibitangaza bitararije turiko turakorera hano, namwe murabizi. Mushaka mwo kwimuka mukagenda y'uzura mwemwe bakivundagaza mu vyondo, mushaka mwo kwimuka mukagenda ariko hari jambo umugeni yagenewe ryose, ariko arahabwa. Amen. Iryo jambo ni rya mwuzura rikamunengesera, bwa bushobozi nabwo buzomuzako abone gukora ibimenyetso n'ibitangaza atari vya faux mais vya vrai, bivuye ku Mana isumba byose. Donc abantu ntibacike intege ngo bavuge bati ko namusengeye ntakire habaye iki. Ivy'Imana iriko irakorera muri uyu munsi ni ukutuzanira ivyaturenganye tutari twabihawe, ngo umugeni wa Yesu Kristo abihabwe. Mumbabarire isubiremo. Ikizotwinjiza mu mvura y'agatasi n'irushana si ibimenyetso n'ibitangaza. Ikizotwinjiza mu mvura y'agatasi n'irushana si kuba bamwe n'abafrere bose bo mu yandi masamba, ahubwo ni kuba umwe muri asambli wacu no kwakira ubutumwa bwiza bwose, abantu bose bagashikira kutsindanishirizwa no kukwezwa no kubatizwa na mpemu yera, bikozwe n'Imana isumba byose yo mwene umurimo. Hanyuma abantu bazobasukwe ko yamvura gatasi n'urushana binjizwe mu gukora ivy'Imana yakoresheje ubwa nyuma na nyuma mwene data Branham. Imana ishimwe. Imana yabicyubahiro. Cyo twasomye ngo cyo ndabasavye ni iki twasomye kuri verset, hari kuri verset Jean chapitre 15
verset 17 hari handitse ngo ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Ntabwo yavuze ngo kugira ngo mukore ibimenyetso n'ibitangaza, ndabibageze kugira ngo mukundane. Amen. Kuko umugeni n'umukwe bariko baregeranywa. Amen. Donc ivyari mu mukwe biriko birajanwa ngo vyinjizwe no mu mugeni. Amen. Kugira babe umwe, abe umugeni jambo yahawe ivyari mu mukwe vyose. Que Dieu vous bénisse. Mani habituel. L'épouse est en train d'être rapprochée à l'époux. Amen. Oh, c'est merveilleux. Bariko barakigumwe bahera ku kugigumwe muri assembly wabo, babigizwe n'ijambo bahabwa, maze muri assembly yose abantu bayirimo bo mu nkumi z'ubwenge bavanwemo urusembwa bwose. Atamufrere acina ubundi, atamufrere agikengera ubundi, atamufrere akivuga n'abundi, atamufrere akinezwe ivy'umubiri vy'ubundi, ahubwo twese twipfurizanye neza yo kuzosanganira umwami wacu Yesu Kristo, dushikaho turamukanya tuti Maranatha. Amen. Ivyo nivyo ubutumwa bwiza buriko burubaka iwacu, kugira ngo abana b'Imana bagirwe umwe hagati yabo, babe n'umwe n'umukwe wabo, bagire kwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Amen. Bagire ya mahoro yari afise, bagire ca gihagararo yari afise. Mais à la fin ivyo nivyo bizoza, ivyo nivyo tuzuzurizwa. Amen. Subiramo, tuzoronka urukundo rutagiheze. Niba uno munsi bishika tukagira intege nke rukatuvamo, tuzoruhabwa rutakigenda. Tuzoronka amahoro atagiheze, tuzuzurizwa bishitse, maze tube sele. Amen. A destination Imana ibonye ivyujuje izoshiraho ikimenyetso cyayo. Que Dieu vous bénisse. Alors abafrere bareme mu mutima, kuko tutari mu mugambi wacu, tutari mu byo twashinze, turi mu itegeko ry'Imana ririko rirakurikizwa nk'uko umwami yabivuze. Et rien ne peut être changé. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Bibiliya ivuga amajambo ico gihe les apostles de la foi, urukundo rwa benshi ruzotimba, abantu bahebe. Mais abana b'Imana bazo bariko barategurwa. Écoutez bien frère, 2 Thessaloniciens abitsonika ba kabiri, voilà chapitre 2, haranditse aya majambo ati verset 3, nakagira umuntu abahenda mu buryo nabo mwe, kuko utazoza uwo munsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo, nivyo nuzoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka. Imana ishimwe. Wa munsi wa Yesu Kristo nuzogera kwa kureka Imana kutabanje kuboneka. Ariko mu minsi umuriro wa bamwe uzozima, niyo minsi umuriro w'abandi uzoba uriko uraduka. Mu minsi abamwe bazoreka Imana, niwo munsi abandi bazoyikunda gusumba uko bahora bayikunda. Imana ishimwe. Mumbabarije, mu nkumi z'ubwenge bizoduka, ariko mu bandi bizozima. Imana ishimwe. Mu nkumi z'ubwenge urukundo ruzogwira, amahoro azogwira, ubumwe bw'abera buzogwira mu nkumi z'ubwenge, mu bandi bizovayo. Amen. Umwami ahimbazwe. Tureke kuvuga abandi, noneho tuje iwacu. Ivyo ndabibabwiye kugira ngo
mukundane. Amen. Umwami yatugendeye ngo reka mvuge muri ano majambo. Twasamwinda mu rukundo. Wibuno twasamwinda mu rukundo, kuvuga tuzovuka mu rukundo, dukurire mu rukundo, turangirize mu rukundo. C'est par l'amour. Amen. Que nous avons été conçus, turererwa n'Imana mu rukundo, dukurira mu rukundo, tuzosozerera mu rukundo. Umwami ashobora byose abahezagije. Dans Esaïe, muri Esaïe chapitre 12, Esaïe chapter 12 haranditswe ano majambo. Amen. 12, Esaïe 12, Esaïe 12 mu Rwanda. Kuri uwo munsi uzovuga utuhoraho ndagukengurukiye, kuko naho wandakiye uburake bwawe burahwamye, nawe uramurahoje. Besete era Imana niyo gakiza kanje, nzokwama nizigira sininye, kuko uraho Yehova ariwe nkomezi zanje n'indirimbo yanje, kandi yacitse agakiza kanje. Nico gituma muzovomana umunezero mu mariba y'agakiza. Voici ce qui s'accomplit aujourd'hui. Nivyo biriko birashika uyu munsi. Muzovomana umunezero dans les sources intarissables du salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, Seigneur ni vyiza, umwami yazwe. Amen. Ibi nivyo umwami wacu yari yaranditse muri Yesaya 12 ariko arashitsa ahabera bazovomana umunezero mu mariba y'agakiza, maze bakira ijambo ribatera kuvuga amen, bakira ijambo ribatera kuvuga haleluya, banezererwe ivy'Imana iriko irakora abandi batobona, kuko umugeni ariko arubakwa ategurirwa mw'ibanga. Amen. Wabiteguye atyo nahimbaza. Imana ishimwe. Bazovomana umunezero mu mariba y'agakiza. Écoutez frère. 4. Kandi kuri uwo munsi muzovuga muti nimukengurukire Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mwamamaze ibikorwa vyiwe mu mahanga. Matthieu 24:14. Imana ishimwe. Mumenyekanishe izina ryiwe ko rishizwe hejuru. 5. Muririmbire Uhoraho, kuko yakoze ibyiza bihambaye, ivyo ni vyamamare dans le monde entier. Amen. Uwo mwami nashimwe. Amen. Ariko arazanira amariba y'agakiza abanyotewe. Abana b'Imana isumba byose bariko baraseshwa na shebuja. Amen. Kandi Imana iriko irabikora ikoresheje ijambo ryayo yari yarasezeranye muri iki gihe. Ivyo nivyo vyitwa ngo la dernière action. Quand la dernière action commencera, je viendrai te parler. Igikorwa ca nyuma nicatangura, nzoza nongere ndakuvugisha. Ni ukuvuga ngo hari isoko idakama, umugeni yabikiwe. S'il vous plaît, bien-aimé, est-ce que murakurikira neza? Tuje mu gitabo c'abami, maze umwami ashobora rwose abibatahuza. Dans 1 Roi au chapitre 17 au verset 13. Abami ba mbere cya 17 mu 13 hati. Eliya mwishura ati ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze. Mugabo ubanze uncumbireko gatoya,
ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Muri Bami ba mbere 17 umurongo wa 14 metero iyo tugeze hati kuko uko ari kuhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo ako gaseke nikazoshiramo ifu nako gakarabo nikazoshiramo amavuta gushitse ku munsi Uhoraho azorekurira imvura kw'isi. Est-ce que vous aimez ça? Dieu vous bénisse. Imana izagira abatoranywe mwese. Alléluia. Amen. Ijambo ni kwacu kw'imugoroba. Imana iti ako gaseke nikazoheramo ifu nako gakarabo nikazoheramo amavuta gushika muhawe imvura gatasi n'irushanwa. Mena izo mvura ziguye zizogwira rimwe, nta mupredikateur azosubira kuduhagarara imbere, bizoba byarangiye. Umwami azoba yatwujuje ivyo twari dukehaniwe vyose bizotuzako muri iyo mvura. Niba ari bizoba tutaratahura hageze kwisa Imana yashinze bizotuvamo vyose gushika no ku bushobozi za ntumwa za mbere zari zifise buze bwikuvyemwo kabiri, ariko imbere yaho agafunika azokama n'utuvuta tuzokama, tuzoguma tuvomana umunezero ku mariba y'agakiza. Umwami azogumiza rungika comprehension incomprehension, dutahura twongera dutahura tunezerezwa nuko amavuta yo ku ruhande ariko aragwizwa. Yabatoranije ibibumvishe mwese Yesu Kristo. C'est merveilleux. Est-ce que murabyumva? Mwabyumvise mwese? Mwabyumvise mwese? Mwabyumvise mwese? Abatabyumvise bambabarire uyu munsi nabasubirira, ariko mwumva y'amajambo. Imbere y'uko imvura igwa ujya mukecuru n'umuhungu wiwe bagumye bayora bidahera, amavuta ntiyaheze, sawa, n'ifu ntiyakabye, sawa sawa, byagumye biboneka. Okay, uko ari kumugeni iyavoma bitazigera bikama, bazovoma n'umunezero. Biratera umunezero frere. Uno munsi natahuye Jean 16, ejo naho nzotahura je ne sais pas. Hirya y'ejo Imana izozana uwundi murongo uwo ntari narumvise. Hirya y'ejo naho nzoronka mu mwaka uza nzoronka, nzoguma nezerezwa n'ivyo Imana iriko irakora. Abanyamadini bati kakadini kiyepfa, ariko twasenda abadayimoni nibe n'abapfe tukabazuramuka buri bose bakabazima, bovuze bati ryashengero rihambaye. Ubwo kumwami yavukiye mu bwato bw'inka, natwe tuzotegurirwa muri silence no mu gakengerwe kenshi, hanyuma babone ibyo tugiye gukora turi ubushobuto nk'uko ijambo rivuga. Bazobona bati babandi nibo bemewe wi, ariko tweho tubizi imbere bitaraba. Umwami ahimbaza. Yendeme ndasabye mu byumve kandi gato. Biblia ivuga muri Yohana ubutumwa bwiza hati Jean chapitre 1, Mwami ahimbaza. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere haranditse hati oui. Jean chapitre 1 verset 15. Yohana amushingira intahe asemerera ati uwo niwe navuze, ntuza inyuma yanje niwe yari uwa mbere kuri jewe, kuko yariho Imana ishimwe, kuko yariho. Ibi nta muporoti n'umwe abizi, bazi ko Yesu yavyawe na Mariya, Yohana amaze kuvuka haciye iminsi, kandi biranditswe. Ariko Biblia iti yariho, we haramuzi, kandi uko yamumenye niko natwe tumuzi. Bibiliya irakomeje iti kuko ibibogaboga muri we. Uwo ni Yohana ariko aravuga afere. Kuko ibibogaboga, kandi
amen, aribyo twahawe ko twese, amen, n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi, Imana ishimwe, n'ubuntu bugerekeranye, voilà. Noneho nande nshimiye Imana, Yohana yavuze ngo ibibogaboga muri we nibyo twese, nande ndashikiriwe rero ibibogaboga muri we nibyo nande ndiko ndahabwako, j'ai le droit, ndafise uburenganzira bwo kuzokwicarana na Yohana niyavuga ati ibibogaboga muri we nibyo nanyoyeko, naye nzovuga nti mu gihe canje ibibogaboga muri Kristo Yesu nibyo nanyoyeko, n'ubuntu bugeretse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Imana ishoboye byose ibahezagire. De Corinthiens tugiye kurangiza mu Bikorano ba kabiri, ano majambo n'ay'ukuri n'ay'Imana isumba byose, amen. 17 Abikorano ba kabiri cya gatatu umurongo wa 17. Ariko kandi aho mwe mu mwami ari niho haba umwitegererezo. 18 Tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'ikirore ubwiza bw'umwami, amen. Oui, Dieu vous bénisse. Tukerekana nk'ikirore ubwiza, kumudasubira, tukerekana nk'ikirore ubwiza bw'umwami. Nous sommes aujourd'hui en train de manifester la gloire de Dieu. Twerekana ubwiza bw'umwami, Imana ishimwe. Aussi vrai que Dieu, mais à notre verset, c'est 18. C'est pas 18, non. Aussi vrai que Dieu est fidèle à la parole que nous vous adressons. Ariko mu kibuga handitse ngo 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 hati, sinzi mu gifaransa uko bavuga, n'uwo mufrere abizi. Tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'ikirore ubwiza, la gloire, ubwiza bw'umwami, umwami ahimbaza. Twerekana ubwiza bw'umwami wacu, amen. Ndeka ndabisubiremo, twerekana ko no mu gihe cyacu atabanye gusa, amen. Twerekana ko igiseke yavanye mu ijuru cyadushitseko, amen. Twerekana ubwiza bw'umwami, twerekana ko le cadeau qui vient des cieux nous est parvenu, amen. Ubwiza bwadushitseko, twerekana nk'ikirore ubwiza, nous reflétons, tubayeho, amen. Twerekana nk'ikirore, twebwe utwirabiyemo ubona ubwiza bw'umwami, ubona rwa rukundo Kristo yakunda abasibiwe, ubona za mbabazi yari afise, utwirabiyemo twebwe ubona za mpuhwe yari afise, kwa kwihangana yari afise, kwa kwizera no kwagara mu byanditswe yari afise, utwirabiyemo twebwe. Que Dieu vous bénisse. Turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza, haleluya, tukaja ni ukuvuga ngo ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, nivyo. Ariko none gafere umuntu yocekeranya ati uyu mwana wanje yavutse, mu minsi azokwavura, mu minsi azohagarara, mu yindi minsi azotambuka, mu yindi minsi azokwiruka, mu yindi minsi azoja ku ishuri. Ibyo byose ukekeranya kuko urupfu rushobora kuguciramo, ushobora kuguciramo akagenda. Ariko noneho ibyo umwami yavuze, tuva mu bwiza, amen. Yaba mubyumva mwaneze, ni ukuvuga ngo ibyo turimo uyu munsi tubirimo tubishima, tubinezererewe cyane. Womenga two kwigumira hano ku isi, umwami azatugaburira ijambo turitahura, twese tutahuza. Ariko noneho Pawulo
Petero yavuze ngo twubake urusago hano twigumire hano, rumwe rwa Mose urundi rwa Eliya n'urundi rwawe mwami twigumire hano. Umwami ati non, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bitegerezwa gukomeza bikabandanya gushika mu biri nyuma y'ibi byose tuze tubihabwe nk'uko umwami yabitugeneye ku isaha umwami yashinze. Est-ce que vous avez compris? Mwabitahuye? Okay. Rero mubabarire subire kure. Umuvyeyi azi ko umwana we agiye kwavura amugurira amasarubeti. Shaka gufata umwana agiye kwavura umukobwa gucuguzura ku rutujipo ubuzibaza kora ni problem. Kumwambika isarubeti bikomeye ku mavi kugira ngo ntazakomereke. Okay? Ariko kandi ageraje ku ishuri naho no tuvuga ngo nagenda kugurira isarubeti bari nzojana ku ishuri. Oya, abagaze kumugurira uniforme naho. Yamugabo rero bamutanga kurekana kwambika isarubeti mwana uje kuryama. Hari umwana w'imyaka 200 yoga ati mama yataye ubwenge. Nukuvuga ngo natwe hano tugeze uyu munsi tugaburirwa ibyo benshi n'isi batohamvya bikomeye biremereye vyagenewe inkumi z'ubwenge. Abapasitori bizobasiga, abavuga ubutumwa bizobasiga, abatoranijwe babihavye. Ivyo Frère yavuze ngo sinatumwe je ku nkumi z'ibicucu natumwe ku nkumi z'ubwenge, kandi ab'Imana bazovyumva, ab'Imana bazovyakira. Niyo ibabwira ikabaha kubitahura, ikabaha kubikunda, ikabaha no kubibamo. Iyo Mana ishimwe ni yabucibanye. Mais bien-aimé, uyu munsi aho turi abafrere bose batwita ba frere, abasere bose batwita ba sere, mais turi hamwe bose ni ba frere. Oh frere nunga kubariki nawe uti shalom na za shalom na zane byose ni potopoto. Abatonere ni frere, abandi b'abanyindi migwi ni frere, abari hiyo ni frere, bose ni ba frere, bose ni muwe ni ba frere. Ka frere karaje karyoha na ka sere karyoshe bien. Bose barateretse imishatsi y'abasere, bose barenyesheje abafrere, bose bambaye intambara bakwenya abafrere, bose bakoze ndetse mu ijoro. Ariko umwami acarazana nivo universitaire ya kaminuza. Amen. Ayituzaniye harabimutse baraja muri universite n'abaheze muri secondaire. Baje muri kaminuza rero nibazohabwa impamyabushobozi. Abo rero n'abantu b'imessage yagenewe umugeni wenyine, bayakiranye umutima ukunze, batayakiriye gusa ngo bayimenye, ahubwo n'ubuzima babayeho. Isengesho ryabo niringo turagusabye nk'uko Yesuwa atasomeye abantu ibyo Mose yavuze byonyine ngo babe bagejeje aho, ahubwo ababwira ngo zingurura igitabo. Bakizingurura ati hasome neza. Bavuze kuri Kalebu kw'intara zohereramo ari iki. Niba usanze ari bibuye gusa n'ibitandara, niba usanze ari imyonga gusa, aho Mose yakuvuze ko niho waherera. Uko niko Yosuwa yaje adahereza abantu, adasomera abantu gusa, ahubwo ibyo Mose yatangaje abibwira abafrere bongera banabishitswamo. C'est aujourd'hui, n'uyu munsi, iyo niyo yitwa la dernière action. Mwami naheze n'imitima yose byumva. Icyo nicyo gikorwa cya nyuma cy'Imana, ni ugufata aba bafrere b'Abisirayeli abashiraho bavuzwe ko bazoba bari umwume kuri umwume, maze ibyo bagenewe byo mu ijambo ry'Imana bahabwa inkomezi zo kubibamo. Imana yabikoze nishimwe. Abo rero bazaba bamaze gusiga inkumi z'ibicucu, kazoba kabaye nibazobika amavuta yo ku ruhande. Inkumi z'ibicucu zo zivuga bien-aimé, Branham, Frank, je ne sais pas n'ibindi bitari bimwe, ariko natwe tuzoba tuvuga ngo la Bible ati. Tuzoba tuvuga tuti Bibiliya yavuze. Abo bandi bagisigaye muri Branham, Frank, twabasize. Est-ce que va faire ça? Va faire ça. Amen.
tavyumvise naho barazotegura ibibazo bazoba vyandike muhaguruke dusenge Imana imigisha kuri ivyo twitahire kazima tumenye mu minsi yacu ivyo twosengeramo Imana ikatwumva. Nibi nuko Umwami Yesu ariko araduha ivyangombwa vyose azokwiza imvura y'agatasi n'urushana biguye. Mbabarire ndabivuge mu buryo bw'abadandaza, ariko aruzuza konteneri ayishyiramo byose gushika ku munwa, abanye byuzuye azoheza ashire kw'igufuri ati genda amahoro mwizamuka. Namwe baheza iyo konteneri ni jewe umutima wanje ariko ashireyo verse par verse, kamwe kamwe kuri kamwe kamwe, nayirangiza azoyugara. Uhoraho abahezegere cyane hasi. Maranatha. Amen. Yesu ndakukunze kuba banje kunkunda. Kantike 141 amasezerane tutaha. Nibihe wateguriyemo byose tukabwira ko wamugenda utubera amaso. Aco turasimba turi nawe kandi aco tuzobura intambwe zisagakiza tuzozicishwa ko nawe nkuko bavuze ijambo ryawe. Dushoboze kumenya icyo dusaba Imana mu minsi yacu kugira ngo abacu duhagarara ko dusaba uzobukoze. Tumenye kugomba kwawe ko ariko twahamagariwe uzobukoze Mwami Yesu. Ezagira imitima yose imbere yawe, ezagire mu ijambo ryawe, ezagire abo bose bahamiye kuzohabwa ibyo wasezeranye, utazobura kubishitsa. Tuwame tubinezererewe n'ibyamaze kuba iwacu. Yakoze umugisha ujane n'abera bagiye kuva hano, ukirize ababo barwaye. Mwami umuco w'Imana utube hejuru, n'iyi mvura uvaneho kugira ngo abera bashike mu ngo zabo.